ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abacitse icyaremwe gishasha, ivya kera biba biheze. Abadasanzwe bazobana natwe, abatumire barahari. Ego turabizi yuko muno muhamagaro ntitwikorana nyene, hariho bene data hirya no hino bafise impano ku buzima bwabo bazoba bahashitse kudushigikira. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube. Utibage kufyonda kuri subscribe inonzogera no kuri tute. Shalom shalom bakunzi ba Salocom TV1, nizere ko mumeze neza. Natwe tumeze neza mu nkomezi shasha nkuko uhoraho yabidusezeraniye. Nkuko mubibona muri kumwe na Irambona Gile, behind camera muri kumwe na 1K, hariya mu buhinga bw'ivyuma muri kumwe na Bienve on the mix. Uyu munsi tubazaniye ikiganiro n'umukozi w'Imana ariko akora mu mpano mu bijanye no kuririmba no guhimbaza Imana, aho turi kumwe n'umunyempano adasanzwe ariko akora mu bijanye no kuririmba, mu bijanye no guhimbaza Imana. Karibu mwene data. Murakoze cyane. Umeze neza? Ni sawa cyane. Yego. Murashobora kwibwira abakunzi ba Salocom TV1 bakamenya nyene bamenye mwebwe uwariwe? Cyane gose. Ku mazina nitwa Rukundo Fiston. Ego ndi umuhimbaza Imana. Imana yashize iyo ngabire ku buzima bwanje kugira ngo mfashe umubiri wa Kristo. Ego. Mbega Fiston murubatse murabajene? Ndi umujene. Ego. Wow, umujene yitahuye. Cyane. Fiston, ibintu bijanye no guhimbaza Imana no gutazira nyene mu ngabire vy'ukuri igaragara, mubimaze mw'igihe kingana gute? Ibijanye n'igihe novuga umuntu ico gikorwa gitangura neza na neza kuko amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma akitahura yuko hari ico Imana imuhamagarira gukora mu bwami bwayo. Ego. Ariko Fiston, harabakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo mugabo badakora mu gisata canke mu ngabire yo guhimbaza worship. Navuga ati none mwebwe mubikoremwo ryari nk'iyo ngabire? Murakoze cyane. Jewe nkuko bakunze kubivuga navukiye mu muryango w'abakristo. Ego mama na papa bakijijwe, hama nevuriwa canke nduga nkurira mu rusengero mu ngoro y'Imana. Hewe, félicitations. Merci beaucoup. Kuko abandi bavutse babajana ku bapfumu, abandi bakiriki. Ariko urumva n'ubuntu Imana yakubwire budasanzwe. Nagiriye ubuntu budasanzwe. Ego hanyuma maze gukura gutahura nakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mwaka w'ibihumbi 2011. Ego niho nari maze kugira ubutahura kw'ivyo ndimwo, kw'ivyo nakuriyemwo, hama mfata ingingo ku giti canje ndamwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwanje. Ego 2011 tugeze 2024. Ego Fiston ariko araza mu ngabire mu buryo budasanzwe cyane, aho numvise yuko mufise n'ibikorwa murimwo bidasanzwe. cyane. Murashobora kubibwira abakunzi bacu bakazobana namwe? Ego tutarashika ngaho nagira mbanze ndababwire yuko nkuko ari kurambaza iyo ngabire canke iyo mpano ndayikoreye mu gihe kingana gute. Ego araheze imyaka mikenya ntanguye ico gikorwa kugishyira ku mugaragaro, nubwo nagikoreyemwo umwanya utari muto mu rusengero mfasha umubiri wa Kristo. Hari gikorwa maze gushira habona, kimwe ni indirimbo murashobora kuyisanga kuri chaîne yanje ya YouTube. Urafite chaîne? Ego. Ico gikorwa cyitwa ni indirimbo ifite titre ngo
nzotazira uhoraho. Nzotazira uhoraho. Abadukurikirana barashobora gusimbirayo n'ubu nyene bakaraba ico gikorwa bagafashwa n'ubwo butumwa buri mu iyo ndirimbo. Bo ico gikorwa canke iyo ndirimbo boyisanga kuri page yitwa gute? Ni chaîne ya YouTube nkuko nabivuze. Ego yanditseko Rukundo Fisto. Baje kuri YouTube bandike Rukundo Fisto canke bagire recherche bandike nzotazira uhoraho by R Fisto. Rukundo Fisto. Ego baca babona ico gikorwa. Fisto, Jevzo nibaza rero sanze bwa bundi birenze. Birarenze ivyo nariko ndibaza. Ugeze naho ufise chaîne ya YouTube ukaba umaze no gusora indirimbo. Ego ico gikorwa kiriho nagishize ngaho kugira ngo gishikire benshi bashoboka ubutumwa bushike kure. Bakozi bacu muravyumva Fisto ari ku bikorwa bidasanzwe. Rero bandanya mugira subscribe kugira ngo abantu benshi babandanye bamenya ibikorwa vya Fisto ndetse bumve icimana kiracisha muri we. So kubona Fisto babona ivy'Imana kiraca muri cisha muri we. Kristo muri twebwe. Ivyizigiro vy'ubwiza. Fisto tuze rero je naguhamagaye kubera numvise hari ibikorwa urimo. Ego cyane. Hari ibikorwa uri kurakora. Ndifuza kubisangiza abakurikirana runo rubuga rwacu. Mbega mu bivuga. Murakoze cyane. Igikorwa cyatuzindukanye hano ni kubamenyesha igikorwa nyamukuru dufise imbere yacu mw'uku kwezi. Igenekerezo rya 30 uku kwezi kwa gatandatu. Uyu mwaka nyene uyu turimo 2024. Ego. Mufise igikorwa nyabaki. Dufise igikorwa kidasanzwe cyo kubandanya tuje imbere nk'uwo muhamagara Imana yashize ku buzima bwacu. Ego tugomba kugira. None Fisto uri mu mwemu dutomorere. Dutomorere mu kirundi cumvikana mbega iyo 30 hazoba ari ibikorwa ibi. Iyo 30 dufise igikorwa canke event canke evenement yitwa Muri Kristo Live Record Event. Muri Kristo Live Record Event. Dutahurike abantu mutahure yuko tuzoba turiko dushira habona igikorwa canke amajambo Imana yashize ku mutima wacu biciye mu ndirimbo. Ego zishobora kuzoba zishika kuri 5 zitekeye ubutumwa bwiza. Ego le 30 juin. Bega Fisto izo ndirimbo ni wewe uyandikira canke nabandi bantu bakwandikira? Imana yashize ku buzima bwanje impano yo kwandika. Ego ndandika kandi Imana ikampishurira amajambo. Ego biciye mu gutahura canke mu kuyitahura kuko ari ubuzima tubanyeho n'Imana. Ubwo nibwo butwenspira kugira message dushize habona ishobora no gufasha abandi bantu. Ego none Fisto a part y'indirimbo zitanu uzoshira ahabona, ni giki zina muntu wese azoba hari canke azohashika yoza yiteze iki? Okay, mwico kibanza nubwo tutakivuze turaza kukivuga ndaza kuhashika. Ego ikintu nyamukuru mu mbere na mbere Fisto naguciriyemwo umuntu imbere yuko yumva yoshika ahantu abanza kumvi mbega ntazoba ataye umwanya ari ukubwira ati je naye gufuma niruhukira naye gufuma nja mu madiri yandi mugabo ni ikihe kintu kizotuma umuntu yumva ati reka nje muri wambwiye ngo ni evenement muri Kristo Live Record Event. Ni ikihe kizotuma ahashika aho hantu kuhashika umuntu yo kwitega ikintu kidasanzwe? Uti ni giki? Twavuze yuko evenement ari muri Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abacitse icyaremwe gishasha, ivya kera biba biheze ngo eheraba byose bihindutse bishasha. Kubaho hantu dufise uwo mutima nyene wo gutahuza canke wo kwerekana ububasha canke ubwiza canke agaciro kari mu kuba muri Kristo. Amen. Ego dufata yuko umuntu yumva umenga valeur
y'Imana cyangwa agaciro yahoraho Imana kariko karagabanuka kazosubira kongera kunaguka azoshigwa ku yindi nivo yes yo gutahura Fiston Kristo. merci beaucoup Ego. bakunzi bacu nko twababwiye turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane namwe muravyibonera nivyo turimo cyane Fiston ego wambwiye ni muri Mani- Kristo Ah, live muri record Kri- muri Kristo. event. live record event Yeah. izobera hehe sangapi Ikibanza neza na neza ego naha mwishatanya yes aho Igitega nyene muri Eglise Fekabu Shatanya aho Igitega. sangapi Isaha y'icenda ego hari ibintu bakunda kuvuga nanje nimvyo nagomba ndakubaza tuzokora ku masaha y'abarundi cyangwa amasaha y'abakristo amasaha y'abakristo ego sur et certain. hama Fiston sinzi hari abantu muzoba mwatumiye bazoza kugushigikira niki cyangwa uzoba uri wewe wenyine hari aba invité bari Ego. special nyene bazoba bahari Abadasanzwe bazobana natwe abatumire barahari ego turabizi yuko muno muhamagaro ntitwikorana nyene hariho bene data hirya no hino bafise impano ku buzima bwabo bazoba bahashitse kudushigikira ego ni nkabande ego sinzi nimba atari banga bo ni benshi cyane liste yabo cyangwa urutonde rwabo basivuga bamwe muri kandi nzara make, ntawe uzoshavura ngo ntiwamuvuze oya. abo woba wibuka tuzokorana n'ama worship team cyangwa ama groupe de louange et adoration ego isanzwe ikorera mu ishengero ryacu rya Fekabu n'abandi baririmbyi batari bake batwemereye kuzohashika nk'umuririmbyi ego yitwa Clovis King muramuzi muramumenya Clovis wo muri King 7 minutes Yeah. yes jamu n'umuntu vraiment janyubaka ego nama ndabimubwira arabizi Clovis arabizi bariho barijya Lydia kuva muri Shekina yes ego Shekina n'abandi wow ego antuka ndumva hazoba ari abubatsi bazima bien sûr Yeah. azoba hari ubwiza bwo ku rundi rugezo ego hariho Pastor Parfait abo bose bazoza kudushigikira Wow. kudufata mu mugongo Yeah. je ndumva Fiston ni vyinshi nitwovuga ngo tubimare baze bahishikire Cyane. babibone babibone Fiston ndagushimire cyane murakoze nizere ko natwe Salocome ngira natwe turahawe ikaze voilà ico gikorwa rero nkuko bacumbise yuko ari live record murumva yuko ari ku rundi rugezo nyine Yes. turipfuza ubundi bwiza Imana iduhagurutse ku rundi rugezo kandi tubabwire yuko turi en partenariat na Salocome bazoba bahari hari n'abandi benshi bariko baradufasha tubone n'akaryo ko kubashimira uzofata ko n'amasanamu niki ego cyane Igitega ariko hazi ibintu bidasanzwe Igitega kandi je te félicite vraiment Merci ni beaucoup. ibintu ngira Igitega bitamenyerewe ndetse no mu Burundi bien sûr ni ibintu vraiment by'ubuhinga budasanzwe ego banavyumve ko muri Salocome natwe turi ku buhinga budasanzwe cyane Yeah. mubikora neza cyane ndagushimire cyane ntitwobivuga byose tubimare muri kino kiganiro ego habwo le 30 nibahashike muri inde muri Kristo Kristo. live record event reka untize akaryo gatonya nshimire n'abandi bantu benshi bariko baradushigikira tunabashimira Imana cyane ku mutima wo kwitanga batwereka ego nk'umushinga ntahe Maniratunga Jean Claude ego bariko badufasha cyane mu mpano Imana yashize ku buzima bwabo ego mu kudufasha kurimbura canke gukosora ego amatekste y'izo ndirimbo y'ubwo butumwa Imana yashize ku buzima bwacu kugira ngo dutange ikintu by'ukuri cyuzuye ijambo kandi ijambo ritari igigice ryuzuye ego Fiston je numva ntanguye gufashwa murakoze cyane mu kiganiro tuvuga ivya muri Kristo live record event muri Kristo ego Fiston je nukuri numve ndabashimira murakoze cyane ibindi tuzohashika twibonere Kristo yapfuye akazuka cyane merci beaucoup murakoze Imana ibahezagire ngira muzoza kuduha raporo après ya muri Kristo
live record event cyane mubandanye muhezagirwa duhure lo 30 hajyanye kuri Eglise Fekabunga Igitega aho hazoba ariko haraba ibintu bidasanzwe mwumva ko hazoba ariko harasohora n'indirimbo zitanu hazoba hari ubwiza bw'Imana mubandanye muhezagirwa umugisha w'Imana bane namwe. Thank you.